Igituro c'imodoka kiri kw'isoko mu Kinindo kiridogegwa cane n'imigwi itandukanye y'abantu bakoresha ico gituro. Aha twovuga nk'abafise amashirahamwe yo kwunguruza abantu aja cane cane mu bumanuko bw'igihugu nko mu ntara za Rumonge na Makamba, abiyunguruza n'abandi bakorera ahegereye ico gituro. Iyo myidogo ifatiye cane cane ku kuntu ico gituro kitubakiye ibituma akazi katagenda neza. Ku ruhande rwa bene amashirahamwe yunguruza abantu bavuga ko iyo imvura iguye atabiyunguruza basubira kuronka kandi ko imodoka idasubira kwiyunguruza neza kuko ico kibanza kinyika. Abiyunguruza bo bidogera imvura ibanyagira canke izuba ribamerera nabi mu gihe bakirindiriye imodoka zibunguruza. Ivyo bigakomera cane nko muri iki gihe c'ibura ry'igitoro aho bategerezwa kurindira izo modoka umwanya utari muto. Iyindi myidogo yerekeye ukuntu ico gituro kitagira utuzu twa sugumwe mu gihe abadukenera ari benshi cane, bagaca bifashisha utwagenewe isoko ya Kinindo natwo tukaba ari duke cane tutokwira abantu benshi bakorera kuco kibanza baza biyongera ku bakorera mw'isoko ya Kinindo. Amashirahamwe yunguruza abantu akorera kuri ico gituro ashika kuri 5 hakiyongerako n'izindi modoka zunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura arizo taxi, ariko nta bicapo biharangwa vyerekana aho ishirahamwe rimwe rimwe ryose ritegezwa guhagarara, ivyo bigatuma uruja n'uruza rutagenda neza kuri ico gituro. Ibindi bitagenda neza vyibonekeza kuri ico gituro n'imicafu itandukanye iharangwa itabwaho n'abahakorera hamwe n'ibidengeri vy'amazi vyibonekeza ari vyinshi kuri ico gituro bishobora gutera ingwara zitandukanye. Leta irakwiye kuraba ico yokora kuri ico gituro na cane cane ko mu nteguro yayo harimo gusanura ibituro vy'imodoka bitandukanye biri mu gisagara ca Bujumbura.